twaributse ko hariho abandi bagendana n'incungu y'Uburundi bagandaguwe kuri uwo munsi eka n'iminsi ikurikira. Abo rero ntitwibagiye kubatumira abashoboye gushika ngaha. Nashaka nze ndabahamagara baramutse abandi. Hariho famiye Ernest Kabushemeye yari umushikiranganje. Uyu ni umwana yasize ndamwibungenze ni nka misigaro yitwa Ernestine Vera Vera no kuvuga Vrai yavutse itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 1995 nawe yitabye umuremyi itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu muri uwo mwaka nyene 1995. Ndashimye kuba n'ukuri uno munsi twumvise twese ko akababaro tugasangiye. Nashaka nsabe famiye Honorable Evariste Ntabungukiye yari guverineri province Rwanda n'abashinga Onigeza Veneranda ndumufasoni w'umuhisi Ntabungukiye Evariste urabatari y'Rwanda. Igihe bamugandagura nasigaranye abana 4 n'inda y'amezi 8 imfura irubatse. Wanyuma nawe wa gatanu bamugandaguye mfise y'amezi 8 muri kino gihe stihari arubatse ari muri Amerika. Mwakoze kudutumira kutwibuka twari bagiranye mugabo ntacu kadoma twibutse mukuri basha kuvaho dupfakare byari byoroshe. Murabizi mwese twaragerageje bivuga hirya no hino nta kintu gikomeye twaronse kugira ngo turere imfuvyi. Mugabo Imana mushobora byose yaradufashije barakura. Mugabo basha bakuze mu bintu mu buryo butoroshe byari byoroshe kubarira vyema. Ariko ntaco kazi bamwibutse mukadutumira nkabanda bibakengurukiye. Famiye Theo Bizimana guverineri Kirundo. Ndahitije Anezi nkaba ndumusigwa muhisi guverineri wo mu Kirundo yitwa Bizimana Theo. Yasigiye abana bato kandi ico gihe bamugandagura twebwe twaragize ibibazo byinshi uko inzu yiwe baciye bayisambura. Aba bana bari batoyi cyane twagiye turahunga duca hirya no hino tutagira ikidufasha. Muri ico gihe naragize ingorane nyinshi ariko ndashimira Imana mushobora byose iyo yatumye aba bana mbona turi kumwe ngaha bageze aho bageze. Kandi ngakengurukira nyakubahwa Honorable Leonce Ngendakumana. Ico gihe twari ko turayerera yarampaye akazi hajya muri assemblée muri n'umustandardiste ariko kubera ntagira homba ntagira n'amahera yo gupanga intambara irasutama nahavuye niyumvira ingene nobaho n'abana birananira ntagira inzu. Niho naca nsubira imuyinga nja kwitongo kuba aho umugabo wanje yavuka. Mu mavuko y'umugabo uruma nace nsubira hariya ko mu Kirundi inzu barayisenyuye barayisambuye njanguma ruguru nico gituma nubu ndiyo mu misozi ndi ruguru. Abana baraje aha mu gisagara bariga mugabo naho bize nta kazi bafise. Umukuru arubatse uyu arubatse nico gituma rero nasaba inukuri mutugirira ikigongwe kuko nubundi niwe muri abavyeyi nimwebwe muburanira abapfakazi kuko murazi ko n'abagabo bacu bari bitanze n'ukuri
kuko aho twaca hose baguma batwita bamenje, aho duca hose twaragize ikibazo. Nka cyane cyane jewe nasubiye ruguru nkaduga ruguru narabonye amagorwa menshi. None rero ndabakengurukiye ko mwatwiyumviye, n'ubundi ndizeye ko n'ubundi yemwe nawe ntihazobura ikindi kintu mudufashisha. Erega iritararenga ntawe uritera ingata, n'ubu turacabizigiye tugire Kristo. Agomba mpamagare famille Juvenal ndayikeza nawe nyine yari umushikiranganje. Tuje duserukira umuryango wa Ndayikeza Juvenal. Ndayikeza Juvenal mutambukanyi wiwe yagize ibibazo cyane byabaye ari mu bitaro, kandi murazi ko umwana wiwe kubera ingorane yabonye yaciye abapararize. Cyo tuma yagiye ishitse mu Butaliyana, bazungu baragerageje mugabo n'ubu byaranse. Agira na malchance n'umwana yari yizeye, mwarabyumvise ko yitavye Imana, yagiraga kabiri twa Regis. No kuri nkibona ijya invitation naciye ndamurungikira, acarambara ati ndagusavye gena userukire ubashimire kwishugwe bamubashira ku mugendanyi wabo. Ati yarabonye ko mutamwibagiye, ati kandi muzo kwa muko. Hanyuma acarantuma ati rimwe na rimwe muze muramwibuka mumurungika ka message, nabyo nyene bimutuma rema. Nivyo yantumye abanyakubaha tugire Kristo. Ashoboye kuza amafamiye atandatu, abandi nabo bafise imanza zitandukanye. Nkuko no muvyumvise bavuze ko umugambwe SAHWANYA-FRODEBU canke se abari barongoye mbenga bari barabahebye, nabo ngira ngo barazibe bari barimo ntivyari vyoroshe, barabahiga no birirwa banyegeye, umva vyari bigoye. Muratubabarira rero twebwe ubuye turongo umugambwe SAHWANYA-FRODEBU mbere kugira tubamenye nibo babatubariye ko nitwari tubazi. Je n'ubwa mbere ndababonye, namwe nibaza ko ari ubwa mbere mu mbonye. Iyo batabambarira rero sinari kubamenya, nibaza ko nico twokibashimira. Mugabo rero twihaye intumbero mbere twese turi kumwe nabo, no tsangiye kurongora umugambwe SAHWANYA-FRODEBU ko tubwiza kubarondera aho hari hose tugasubirana, mugasubira mu nzira guhemuka, ko ndazi ko abenshi mutigeze muvayo, ariko ubu tugomba kurondera aho muri hose tugasubira gufashanya. Mwavuze ko mugowe, mwasavye akazi, muriwe muhishiye n'ujejwe kugatanga muri Sente David Aringa yavyumvise. Mbere yo kubandanya rero nashaka ndabereka umuntu ngira ngo kumbure nta abantu benshi cyane bamuzi. Ni umuntu twita Tonto Benoit, yatwakiriye abantu bose baciye muri Cameroon turi impunzi, no yatwakiriye. Ndika ko umunsi wa mbere nshika yambariye ati ico gitanda uryamye ko nico umuhisi Melchior Ndadaye yaryamye ko. Ubusa Benedicto, hanyuma nahunze mu 72 nshikira mu Rwanda, twiganye n'uriya Prezida wacu nyene yitavye Imana Ndadaye Melchior, twarakuranye kandi turanahungana muri 72 duca muri Tanzania tushikira mu Rwanda. Je nahamaze imyaka 8 cyaje muri Cameroon. Nawe murazi ko yatashe mu Burundi mu 83 sije mu trompe. Nico gituma ikirundi kirangora, mumva ko maze imyaka 51 mu buhungiro. Naje jo bundi maze hano amezi 2 nashise hano mu kwicenda le 19, donc ça fait 2 mois. Hanyuma shise muri Cameroon narakomeje amashuri ndarangije nigishije kuva ico gihe muri Cameroon nyene. Nongeye kubona Prezida Melchior Ndadaye ari yajiduara muri Cameroon, yari muri formation de formation de banque je crois. Azana no witwa Kibasha Claudette, bashikiye wanje bahamaze iminsi 3 Yaounde. Niho twaganira nyina mbwira ko ari mu migambi yo kwitoza n'ibindi nk'ibyo, ko twari tumenyeranye twakuranye twaganira nkuko tuganira bisanzwe nyine. Nambwira none uzobigenza gute ko atabasirikare ufise, nta kintu ufise, turi impunzi muri gihugu cacu, uzobigeza gute? Arabwira ati jewe uko nzogerageza uko Imana izobikora ariko nzobikora.
Nano uzobigenza guteba abantu niyo basha batangura bakagwana bakicana uzobigenza atoyaje uko biri nivyo Imana byikora. Ati numva afise mission Imana yantumye nico ngiye gukora. Hanyuma ndamubwira ariko nta kuntu wo bireka ugatuma witoza ubundi umaze kugira aho wicaye. Ati hanyuma ninabireka abantu bari nyuma yanje bankurikiya ni benshi cyane. Sindo bishobora ko yo bibaye traîtrise nta kuntu bireka donc Imana ikuzobijya ariko nzobigenza niko yambwiye. Hanyuma hari umusenyeri ariko initiative apostolique cyo gihe Serapion Monseigneur Serapion nawe ndamuhamagara mubaza none tumuhanurira iki mumva tobigenza gute. Hanyuma ndamujana kuri initiative apostolique baraganira yemwe Melchior Ndadaye yaramubwiye ati jewe nabibona bimeze gukena gutya. Hanyuma barumvikana naje ngiye kumuhamagara ngo ndamugarukane muhira bahambira ngo yango zo kwitoza ngo bizogena neza byose nta kibazo. Nawe ira démissionné de l'annonciative de la diplomatie vaticane avuga yuko atashe mu Burundi. Yego ntimuzogerageze ariko je numva ntavyemeye cyane kuko nzi ibyo twabaye mu 2022 byongeye kuba none bazosha batumara twese. Hanyuma byarakomeje baratogwa naho niyumvira nyene ko bizogenda nabi nari namaze gutekera nanje ngo ntahe. Natekeye niho numva bwira ryashize cyangwa mari muri Cameroon kucyo nyene sinongeye gutaha kugera kubure. Hanyuma ngeze hano mbona ko icyo yapfiriye Imana yarahezagiye son sacrifice c'est pour mu Kirundi kuko nabona ko Burundi bwateye imbere cyane hari abantu bose bameze neza la jeunesse ukwaruka bameze neza nyene nkabona biko Imana yakoze igitangaro nico nobona ko novuga kuri ibi byose. Hanyuma kugira bivuze ko nabaye muri Cameroon nyene nubwo ntatashi emwe umutima w'u Burundi narawugumanye kandi nagumye ndi umurundi nundi umurundi nahunguse mvuga ko ndi umurundi ntabwo nabaye mu Cameroon. Nico gihe nyene baza basanga hariya muri Cameroon Yaounde narashoboye gufasha abamfashije. Hanyuma kubera ubukene nyene ko sinashobora kwakira bose nta byabozi ko benshi barangora babwiye ko bari yarakira umuhungu ico gihe yari bwabe n'umusore yari bwabe umusore ico gihe yarakira umwana sizi ko byibuka neza. Hanyuma benshi bari muri université kuko bavuga yuko habaye d'études à l'université nyene bakuru biwe bari muri université nawe yari muri bato bashikiye muri secondaire ico gihe nyene ndakiruko ndabishoboye barakura barataha none mbona ko bateye imbere ntadushagishimishije nyene rero. Ico no bandanyiriza ko rero ugo rukundo incungu yadusigiye narabye hirya no hino nabonye honorable Mutabazi ndabye hirya ndabona abasigwa ba honorable Nzoji Bwami ndabona aribo Pader na wa mugambwe Kodebu abaro nababonye cyane bari ngaha rero kubera mwiri jambo natira kuvuga ko dubwirizwa gusubiza hamwe nkaba nababonye ngira biza gutangurira ngaha nyene kubera umugambwe SAHWANYA-FRODEBU uteza gusubira kwitwa SAHWANYA-FRODEBU koko bene twaguma dutatanye uko dutatanye ntaco tuzoshikako ariko ndidusubira hamwe tuzoshaka kubyo dushaka byose ngo rero no hanura kaye nongera nsaba honorable Mutabazi abo navuze bose ni wadukuriye gucu dukoranye so ngende gushira kwa mashugwe badavuga ngo SAHWANYA-FRODEBU badahamagara Paderi badahamagara naranake namubonye nawe nyene ntari kure yavyo araziko harabi wacu afise nabo turabarondera. Nifuza roko zoja gushira kwishugwe rya SAHWANYA-FRODEBU turi umwe kandi nitwabishaka byose birashoboka ko saba umugambi ku butegetsi na leta tusabikanye ibihari byose zaba inzira guhemuka baba poroda baba sendede baba peri baba parenda twese twibone mu gihugu ko cyose twese niki wacu byo tunezera cyane ngaho turashimira cyane umukuru w'igihugu
yakoze ibyo abandi batigeze bakora ngaha mu gihugu, aremanga aravuga neza ingene ubutungane burwaye mu Burundi, arabyemanga n'abasuma nzobafata, ariko urabona ko bamaze kugira kandi yarafunze benshi bagize ubwoba, rero bamaze gutangura gushira mu ngiro ivyo yabasabye. Ivyo rero tutira kubibashimira byanka bikunze. Ico nta numwe atogishima. Kiri no garuka ko kuva hakeburi abashinga amateka barahamagara abashikiranganje bakababwira kuva narabonye nk'umushikiranganje ubudandaje bamaje amasaha 5:17 n'ubwa mbere nambonye ivyo bintu, kandi yanse barasubira bakamuhamagara nabo urabona ko batanguye kuyikebura, ariko no basaba ko barafise uburenganzira bwo kubogoza umushikiranganje wese yananiwe. Ntibazarindira ko umukuru w'igihugu arinda kuruha kandi ariho bari arico batorewe, ananiwe bamubogoza. Ico rero naco turakimushimira cyane, yaragikoze. Dushima ubutumire mwaduhaye, ubutumire umugambwe SAHWANYA-FRODEBU wahaye umugambwe wacu kugira ngo uyu munsi tuze kwifadikanya na cyane muri kano kanya, kuko mu gitondo twazindutse twifadikanya n'abarundi bose, aho uyu munsi abarundi twese turamutse twibuka ku nshuro ngira 30 incungu ya demokarasi nyene icubahiro Melchior Ndadaye agandaguwe. Byabaye ivyago byagwiriwe n'abarundi, cyabaye igikomere kidasanzwe kuri n'abarundi, aho akagwe k'inkorabara kakora mu nda barundi n'Uburundi bakaduhekura badutwara intwari nyene icubahiro Melchior Ndadaye, nabo basangiye iryo banga ryo kurongora Uburundi. Twabonye abapfakazi n'abasigwa bamwe bagandaguwe kijya gihe, ariko ni benshi cyane. Nagiye wo muryango narakozwe ko Ernest Kabushemeye yari marume kuko yari muvyara wa mama. None rero nk'abarundi tuguma dutera ivyatsi kajya kabishe kabaye, tugira ko tunashima rero ubutungane kuko hari manza zaciwe, ariko kandi usanga hari amatohoza kibandanya kogwa. Twotera intego ubutungane kugira ngo abo bose bagize ico bakora muri kajya kabishe baze bafatwe bashikirize ubutungane maze bakubitwe intahe mu gahanga. Uyu munsi rero twibuka ivyadushikiye nk'abarundi, turazirikana incungu yacu. Prezida Melchior Ndadaye ni incungu y'Uburundi, ni incungu y'abarundi. Burya incungu ibifise ivyo yisangije, uragenda mu mateka uko yabayeho. Incungu hari ibikorwa byinshi by'intashikirwa iba yarakoze, yararanguye kugira ngo ishikane kwihangiro iba yariyemeje abo ijejwe. Kandi incungu ivyiyumviro vyayo bibaho ibihe byose. Incungu ibaho mu mitima n'imishaha n'imizirikanyi yabo yacunguye ubuziraherezo. Incungu iremanga ikemera ikarinda ibizi ko no guhera izohwera kugira ngo yitangira abandi bashobore kubaho neza. Uko niko nyene icubahiro Ndadaye yabayeho rero, yaratwitangiye araba intwari, kandi incungu araba rugide, araba urumuri, araba umuco dusomamwo ubutwari no kwitangira abandi. Rero turakeza vy'ukuri naho bagendanye, aho bari basangiye urugamba ruremere kandi ruhambaye, baritangiye isinze ry'abarundi kugira ngo vy'ukuri akari karahaze ivyari byarabuze abarundi tubironke. Ivyo navyo ni demokarasi, aho abarundi abene gihugu barongorwa naho bitoreye. Iryo ragi yari dusigiye kandi twararishitsemwo. Turazirikana kwitanga, uko kubona kure, uko kurinda, uko kwihebera igihugu. Nivyo harabaye ingorane, ariko twaguye tuvyuka. Uyu munsi aho tugeze ni heza. Jewe nk'umugumyabanga wo muri CNDD-FDD turishima tukikeza kuko iragi yani incubahiro Prezida Ndadaye turarigendera, twaritanze
turitanga tutiziganya kugira ngo iragi ryo kugwanira demokarasi tubishikeko, demokarasi tuyigwanire twongere kandi tuyigarukane. Ivyo vyarabaye. Uyu munsi abarundi bose barongowe nabo bitorera guhera hasi gushika hejuru kandi atagitsura. Iryo ni iteka. Uyu munsi birakunda ko uburundi bwose ubaha impore atawandya wangura, atawicura ko buca bamuca umutwe, yikorera ivyo atunze ahunga. Ni iteka. Melchior Ndadaye nyene cyo ari Prezida ntako atagira yagwanira ko abarundi bose bakwishira bakizana. Ngivyo natwe ivyo duharanira. Prezida Melchior Ndadaye yaragwanira ubutungane kuri bose. Ivyo bino mu nkingi zubatse umugabo SNDFDD. Nico gituma n'ubutegetsi bukomoka mu SNDFDD bwashize imbere izo nkingi zihambaye. Ubwa mbere umutekano. Umutekano ni karahara mu Ruganda ntibacure. Yindi nkingi hambaye umugambwe wacu washize imbere intwari bereye ishingiye ku bene gihugu. Ivyo navyo bigaragarira mu guha ijambo abene gihugu kugira ngo tubabaze ukugena uburundi gorongorwa biciye ku vyiyumviro vy'abene gihugu. Turashima dukezanye twari mukuru w'igihugu General Major Bariste ndayishimiye akangurira abarundi bose guhaguruka nk'umuntu umwe kugira ngo ubutungane bubutungane nyakuri kuri bose, ubutungane butunganiriza bose, ubutungane budacizangondagonde, maze ukudahana byari byariraye mu gihugu tubisezerere. Prezida Melchior Ndadaye hamagara abarundi bose kujya kubikorwa. None munsi nyene cyubahiro Prezida Bariste ndayishimiye twese duhamagarira kujya ku kivi kugira ngo duhangane n'urugamba rwo kurwanya ubukene, aho twese duhamagariwe gukora tutizigama kugira ngo umufuko wose uronka amafaranga, umunwa wose uronka icyo ufungura. Rero iragi rya nyene cyubahiro Prezida Ndadaye turarigendera. Uburundi bushasha yifuza kudushikanako yari afise mu ndoto, natwe tububemwo kandi tuburimwo, twarabushitsemwo. Birakunda ko tuba hamwe mu butandukane bwacu tutinubana. Iri ni iteka. Mugabo rero nimba byo tutarashikako turi kumwe twese birashoboka. Ni kiyago no gufatana mu nda. Iri ni iteka. Ko turi ngamigambwe itandukanye twaje gushikira inzira guhemuka tunabakeza. Iri ni iteka. Ikindi rero nuko bwa Burundi bushasha yagoma rota. Nuno munsi indongozi z'uno munsi indoto ni imwe. Nyene cyubahiro Prezida Evariste Ndayishimiye arafise imbono niyerekwa aho yipfuriza abarundi n'Uburundi ko mu mwaka wa 2040 Uburundi coba igihugu citeka, cifashe, cigaba kikigaburira nk'uko Prezida Ndadaye yabirota. Maze muri 2060 Uburundi bwacu igihugu giteye imbere. Ivyo kubishikako nuko duhindura ingendo. Ivyari magera byarageruye. Tumenye iyo tuvuye aho tugeze niyo tugana. Maze ya makoperative wa Gasore yavuga, nyene cyo Prezida Ndadaye yavuga, uno munsi niwo murindi turiko. Nta yindi nzira. Tunagure twitabire uburimwe n'ubworozi. Abene gihugu mu butandukane bwacu atamigangwa ataki tuje muri ayo makoperative tuvukanire ku kivi, dutangure no guhingura ivyo twirimira, turonke ivyo dufungura n'ivyo dushorera mu makungu. Byose birashoboka. Ni kanguro turimwo litazosubira inyuma. Rero kandi ndahimbagwa iyo turi kumwe nk'uku ni nararibonye zagwaniye demokarasi muri bya biringo byari bigoye, bari bazi ko guhera bazohwera. Mugo batireka tugende nta kundi kugira ngo duce inzira abandi muri kazoza bazobeho neza. Iryo ragi rero uko turaha tugume turi tuginovora, turigendera, turizirikana.